mwaramutse kandi mwiriwe inshuti bakunze ibiganiro vya radio Isanganiro na cyane cyane mwebwe mikundira isango ryo ku nama. Kuna muno munsi tukaba dushimye kugaruka ku kiyago ca politiki. Mutino ne mugiye kuyaga ku vyerekeye iki. Kuva kwa 2028 munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 mu Burundi niho hatangura intwaro ya Republika. Kapiteni Michel Micombero atembagaza ingoma y'umwami. Kuva icyo gihe haciye higanza intwaro ya gisirikare ishingiye ku mugambo umwe rudende uwo nawo ni prona umugambo w'abadasigana. Kuwa mbere munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 haje Republika ya kabiri aho Colonel Jean Baptiste Bagaza yakombora Michel Micombero. Mu buryo bw'intwaro nta cyahindutse uretse ko ku ntwaro ya Bagaza hagiye harabaho amatora yitabwa na wa mugambo umwe rudende. Aha twavuga nk'amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro yabaye mu gihumbi kimwe amajana 1982 n'ay'umukuru w'igihugu yabaye mu gihumbi kimwe amajana 1984. Kuwa gatatu Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 niho Major Pierre Buyoya yazana Republika ya gatatu akomboye Republika ya Jean Baptiste Bagaza. Intwaro yagumye ari intwaro ya gisirikare ishingiye ku mugambo umwe ari wo iprona gushika mu gihumbi kimwe amajana 1993. Ico gihe mu Burundi hari hamaze kugaruka imigambwe myinshi maze haza amatora yatahukanywe n'intsinzi y'umugambwe Sawanya-Frodebu wa President Melchior Ndadaye. Uwo mukuru w'igihugu yashinze leta y'abasivile igenekerezo rya 10 mu Kakaro mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Iyo leta yamaze iminsi 100 itarenga maze iratembagazwa, abategetsi baragandagurwa, abanyagihugu isinzi baratikizwa, abandi barahunga, abandi nabo bafata inzira ija mu ishamba kurwanya ubutegetsi. Amatora y'imigambwe myinshi yasubiye kuba mu mwaka w'ibihumbi 2005 ashira ku butegetsi umugambwe CNDD-FDD wari usanzwe wahoze ari umuhari ugwana. Umukuru w'igihugu abanyakwigendera Pierre Nkurunziza yongera gutogwa mu mwaka w'ibihumbi 2010 no mu bihumbi 2015. Kuva uwo mwaka ibihugu bimwe bimwe byarabifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi byarakuyemo akarenge bituma amatora y'ukwemeza ibwirizwa shingiro yabaye mu bihumbi 2018 nayo gushiraho inzego yabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 Uburundi buyitunganiriza bukoresheje mbere uburyo butanzwe n'abarundi ubwabo. Twihweje ibyo byose mbega no munsi twavuga yuko itsimbatazwa ry'ingendo ya demokarasi ishingiye ku matora no kuzina inkingi mu Burundi yoba igeze ku rugero rungana gute. Intambamyi zibangamira itsimbatazwa ya demokarasi so bari zihe hokogwa iki kugira ngo demokarasi mu Burundi itsimbatare ishinga imizi haba ku nkingi y'amatora no kuzina inkingi ziranga demokarasi. Kugira ngo dushijya nino ivyo byose turi hano ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. Hari Honorable Martin Niteretse n'umukuru w'ishirahamwe Abero rihurikiyemwo inzego zegereye zihurikiyemwo abatowe begereye abene gihugu. Honorable mwaramutse. Ndakuramukije Jerome, ndakuramukije n'abarundi bose bariko baradukurikirana. Sangwe ku nama. Murakoze cyane. Murakoze. Ubundi turi kumwe ni Professeur Ambassadeur Denis Banshimibusa nawe akaba ari umuhinga mu vya politike mbere yanonosoye ibijanye n'amatora n'imigambwe. Professeur mwaramutse. Ndabaramukije abo turi kumwe muri kino kiganiro kumwe n'abariko baradukurikirana bose. Sangwe ku nama. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Ubundi turi kumwe hano ku nama ni Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba mbere n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Nkurunziza mwaramutse. Mwaramutse Jerome, ndaramukije n'abari baratwumviriza n'abatumire dusangiye ikiganiro. Sangwe nawe ku nama. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Utuma tuvuga mukatwumva ni Eric Uwimana, abatuma tuvuga mutubona ni Niyongeza Rono na Tuyikeze Grace ya Marie Justicia. Jerome Niyonzima ndemesheje ikiyago cyo ku nama gihagarikiwe na Leon Sibitariho ndi sangwe mwese. Mu gutangura kumbure mbere kwa Honorable Martin Niteretse. No munsi twavuga ko mu Burundi hariho demokarasi. Mu Burundi hariho demokarasi. Nabivuze namwebwe ko
demokarasi yatanguye kera tetse ko yagira burabuzwa turavye duhereye kuri gwa gasore atogo 61 demokarasi yari itanguye mugabo imbere ko tujaho umuntu naraba n'imbere yaho kungene igihugu cari kibayeho twaragize ingorane amukoroni amaze gushika mu Burundi aravangura abantu kuko hariho demokarasi yari ihari ku bami mugo umukoroni yashimye kwibandanya acuzaniye ivyiwe mugabo na demokarasi twatanguye mu 1961 dutora ukwikukira narabonye ko burya benshi bazi ko twikukiye gose mugabo uri kurabiraba twikukiye ku bw'idarapo kuko umuzungu hajya ntiyagiye umuzungu ntigeze agenda turikukira rero twarikukiye mugabo uravye ivyakurikiye burya umuzungu ntiyagiye naho yagiye umuzungu yera abiwe yarabasitse none kwikukira vyasigura ko abazungu bagenda bategeza gusubiza ubutegetsi bene ubutegetsi rero baracyabufise none kuraraba ibikora vyabaye ejo bundi 1993 bicandadaye hajya bavuga ko igihugu cikukiye sawa nyene mu mutima ikintu citwa nation kiri mu mutima nta muntu yofora inkongo agiye kurasa umukuru w'igihugu oya ubundi we yambwiye ati burya mu Burundi abazungu baje kurasa mu Burundi oya reka ndabivuga neza abarundi bavuga ati hariho wabivuze neza mu muhinga yavuze ati burya kijya gihe nta basirikare twari dufise nta n'abajandarume twari dufise abarashi kuko nta musirikare arasa umukuru w'igihugu kuko umusirikare acunga imbibe z'igihugu agakingira igihugu umujandarume acunga itunga ry'abanyagihugu agatucunga n'abanyagihugu ko atawubononera muguri nza humva umuntu avuze ati je ndagiye kurasa umukuru w'igihugu nuwo nyishaka no kwemera nkafa mu gose gopfa nemeye ko uwo muntu yari umusirikare oya mutero ubu barabarashi batumwe n'abazungu abazungu bashobora kuba batumye bari kure mugabo bafise ababaserukira mu Burundi batumye bijya biba jewe ku mutima wanje nivyo numva mutero na demokarasi rero ico gihe urazi ko baciye bayicungariza 61 ntiyakibaye kibayeyo 93 amatora aheze twekuru turavuga ati ashi mugabo muravuze ko vyamaze umwanya rumera imisi tarenga 100 baca baramwica ivyakurikiye murabibona kuduga gushika haze amasezerano yarusha amasezerano yarusha araja mu ngiro bukebuke hama turaja mu matora mu 2005 none twovuga ko demokarasi yayitanguye rero kuboneka inyenyeri za demokarasi zitanguye kuboneka kuko twaratoye mu 2005 umukuru w'igihugu n'inzego zatowe naho zahazwe kuburabuzwa naho nyene uko mwagiye murabikurikira bukebuke n'umuzungu kandi umuzungu none umuza ko yari hehe none urinze ubona umushinga amateka mu nama nshinga amateka urinze ubona mu nama nshinga amateka ahafatiga ingingo zo gushigikira intwaro ahaba control intwaro kungene iri kwira ko itunganiza bene gihugu ukazubona baragumutse bahagaze ubwo kumeza bakubitana ibirato byo vuga ko ari ibintu bisaba abari umuzungu aho kwera atari ibintu uragikurikira usubiriza inyuma buke kasete zosanga arimo gusa ntiyaje ngo bamubone mugo bikurikiye neza ugira enquête ubu rero bisigura ko demokarasi idashobora gutsimbatara umuzungu akiri oya umuzungu ubu twaramufatiye ingingo yarazi kwaza ubwenge wenyene biriko biraza bukebuka abarundi bariko barabona neza ivyari ndaguha karorero wanabivuze wabicije mu gatonya ati 2015 mwarabonye ingene vyagenze abazungu bose bari bavuze ngo bazogira basket found ikiga hamwe cyo guterera amatora kugira amatora abe mu 2015 bapima hasigaye ukwezi kumwe ngira ngo amatora baca batekera twabo twose barigiye ngo abagabo nibimenye iyo tutaba turiko turabona neza intumbero yo kwikukira kuko turakengurira cyane nyene ishubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza kuko yadushizemwe agatima ko kurinda kugira duce twironderera amafaranga ubwo nyene atanterano yindi ije amatora caraba erega baratangaye sinzi ko wakurikiye uze zurakurikira bukebuke kandi ndazura bizi n'ukuri umenyesha makuru nyitegeza kubaza ibibazo nuko uravye ukungene leta yari bayeho imbere y'ibihumbi 2015 amafaranga leta ikoresha ibice 50
abingahe kwijana ngo bivuye hanze ibice 47 48 ngo bivuye mu gihugu hagati kuva ico gihe imbere yaho abakozi bahita ntibahembwa itariki barengeje ku minsi 10-15 kandi ayo mafaranga bavuga ngo yaje mugabo bagende ntitwashiye tuza turahembwa itariki 50 bisibuka ko mahara mahera yahora anyuruzwa rero ntiyanyuruzwa ubwo baraduhenda bari baduzemo uruhumyi baduzemo uruhumyi turibagira ico turi nico tegezwa kuba tuguma tuvuga ngo baduhaye ngo ni sawa baduhaye ni sawa mugo twibagira ico dutegezwa gukora dukorera igihugu ciwa uri wari wavuze demokrasi kirazira yagira buragizwa mugabo unya turiko turafata umurongo kuko icagorana cari ico cuko umuntu atowe bashavuga ati oya twe turavyanse no muri 2010 mwaravyumvise igihe hajaho adese ikibiri oya banzu rindire ndakubwira ntangorane hanyuma mu 2015 warumvise ukungere byagenze abantu bamwe bavuga ati ntituvyemeye bamwe baragenda iburaya abandi baja mu Rwanda abandi baja handi urabazi nawe kandi wazo uratumira no ngaha anye hanyuma nejo bundi tugize amatorega burya hari hakangonongono kabaye nuko nyene abantu batavugira hejuru gose mugabo amatora ajya yejo bundi muno mwaka uyu mwaka 2020 habaye makangonongo ino nurinze uvuga ngo nzoja ngo kwitwara ngo ingwi yarusha ereki yarusha sinzi ko babikurikiye niko uravuga je simvuga umuntu uvuga ivyavuzwe wabivuze ucumumenye yavuze ati jewe amatora sinemeye ivyo bavuze ngomba bandanye ariko ni demokrasi nivyo ni demokrasi mugabo uvyumvise ukungene bivugwa ucumva kumenga harimo nakandi kantu kuko urumva uritwaye muri sentare burya sentare y'igihugu sentare yubahize bwizwa shingiro kubijaye n'amatora ugicira ubanza biba biheze kuko kugira uvuge ati jewe nibwe kuko benshi bavuga ngo bibwe ngo nibwe nukucuzana ati je nibi hana ati byagenze ukunuku muguvuze ngo nibwe muri rusange sivyo ni kakangonongono gatonya mugabo nibaza ko bitazobuza ko intwara demokrasi ibandanye ivyo rero ruvuga vy'amatora mugo n'inkurikizi bica bigenda bikurikirana reka ndagarukaho tuza kugira ku Intambamyi Olivier Nkurunziza muri Iprona tiko turavuga ngo demokrasi mwe muremeza ko iriho muri Iprona kandi naho Iprona yo yatanguye kiyagiye cy'intwara ya cyami yavaho ari Iprona yiganze ubutegetsi Jerome navyumvise muri ko murabivuga muvuga ngo umugambo w'Iprona ngucanga ngo umugambo umwe nkuko umengana umugambo w'Iprona wabikoze nkuko umushinga mukenguza amateka bivuze nukuri demokrasi mu Burundi yari yaraje kandi yari yaratsimbataye kuko mu gushiraho mu kuronka independence abarundi baciye mu matora kandi imigambwe myinshi barahiganwa nkuko bivuze rero namo ndabivuga hari itegeko ry'itariki 23 mu 11 mu 1966 ryafuse imigambwe ryari ry'umwami si umugambwe Iprona bavuze ngo futa no mwami yavuze ati ndafuse imigambwe yose mugabo hasigara umugambwe Iprona kuko Iprona umugambwe wari watsinze amatora byari bigoye kufuta ngira bari no gufuta imigambwe yose hanyuma rero umusirikare yari umushikiranganje wa mbere ico gihe ntihaciye n'iminsi 5 nyuma y'iminsi 5 acara ubutegetsi kandi wacaba umukuru w'umugambwe akongera akaba n'umukuru w'igihugu n'umugambwe w'Iprona demokrasi yawe ishigira ingorane hagati yawo kuko waciye ufatwa nyene mbiri ukaca usaba uwimye nico gituma umugambwe w'Iprona wagiye gusubira gutera igere yo gusubira kugarukana Iprona bambe demokrasi mu gihugu igihe abarundi bamaze kuganira hamaze gutorwa ubumwe bw'abarundi abarundi bakavuga ati ingorane ziduhanze turabona ko hoza uvuga ko Iprona ifise uruhara mu gihungabana rya demokrasi yoba yibeshe nta hungabanwa yagize ivyo yagize ishiramo ahubwo barayihungabanije nayo kuko abasirikare s'abanyamugambwe baba baje mu by'umugambwe ariko uri kuravuga utabasirikare s'abanyamugambwe kandi bakitoza ku izina ry'umugambwe ico gihe biba biteye kubiri n'ivyo umuvanye ko bari babihindukije ntahora yitoza ku izina ry'umugambwe wategerezwa gutora nk'umuntu rundi ashobora gutora mugabo ntiwacu twara umugambwe ngo ngire uha amategeko ico gihe ni ibintu byahindukiriye nubwo ko yahangabanijwe n'abazungu nawe abazungu rero bobo bariciye umujyi kuko umugambwe w'Iprona uhejeje gutsinda amatora
bakabona ko gasore abirukanye neza bavuga bati tuzohava tuzoca mu zindi nzira zose nico kumugandagura umugambwe rero wazanye ntaye yo kwikukira watanguye kuburabuzwa ubwa mbere kandi kubutarazimangana nuko bava mu biti binoga nukuva mu biti binoga kandi ushingiye ku mizi y'urukundo ubumwe n'amahoro nico cyonyine kibutunze umwanya umuti n'abasirikare bahungabanya demokarasi buri mwanya uti n'abazungu none abazungu nabo baca mu basirikare baciye bazana aba PDC barabashinga neza mu mugambwe barawutwara baciye mwabo basoda nyene ugasanga umusoda kuko no musoda wagiye ukiga mu gihugu c'ububirigi ukiri muto bakagutegura neza baje bavuga bati ubu Jerome turamuzi azokora ibyo tumubari na umugambwe w'Iprona waragize ivyo bibazo ariko abarundi bagiye barakura 91 basubira haragaruka demokarasi imigambwe myinshi iraza 92 irashingwa imigambwe 93 habaye amatora nivyo harasubira haba ingorane murabona yuko demokarasi mu Burundi aho yagiranye irahaguruke yacigira ingorane murabona akizo ngwara zo 93 urabona yuko bazi Iprona bayishira kure yazo abakunda kubivuga nabitiranye umugambwe n'umuntu birashoboka ko umuntu yari mu mugambwe ushobora kumwitiranya n'umugambwe ibyo navyo n'ingorane haraho abantu kandi nivyo twama tuvuga mbega naka ko zikosa ugitirira umugambwe cyangwa ugitirira ikintu gishobora gufata congene Iprona ni ikintu bagize inama mu nzego zizwi n'amategeko y'umugambwe zigafata ingingo zikavuga ati ikiyinge tugiye kugira mugabo mu manama nzi n'amapeve bafashe na hano nzi ikoraniro ry'umugambwe nyigeze rivuga ngo tugiye kwica umukuru w'igihugu ivyo rero iyo hariho umunyamugambwe yagiye mu kabari canke handi akabira nivyo twama tuvuga ati ubutungane bufata umuntu kugatwe kiwe kumbure niyo abari mwene wacu canke mushiki wacu tuzomugemurira utabo Iprona baba baragiye muri ivyo bintu rero babibatwe gatwe kabo niko gatwe kabo ariko si vy'umugambwe w'abadasigana na rero namavuga nti demokarasi yarasubiye irafata intumbero mu 2005 inyuma y'ibiganiro n'igisirikare kiracangwa neza nkuko bari ko barabivuga abantu basubiza umutima hamwe ariko nayo nyene iyo demokarasi igendera icumbagira kuko murazi ko mu 2010 abantu bavuye mu matora ngo ntibishoboka ngo bayivye kubera tangendo ya demokarasi y'ukuntu amatora agenda araba mu 2015 byabaye uko cyabagakura ahubwo abantu hakwa no kugaruka intambara murabona yuko rero iyo ngendo ya demokarasi mu Burundi igenda icumbagira ariko irakomera nizera yuko ingendo ya demokarasi itari y'amatora gusa ariko haracariho ibindi intwari ibereye haracariho agateka kazina muntu haracariho n'ibindi kugira dukomeze ubutunzi mw'iki gihe c'2020 naho nyene nkuko babivuze twarabibonye ko hari abantu bavuga ko ibivuye mu matora birahakwa kugira mugabo kubera iyo ngendo iriko iratsimbatara mu Barundi barabasore bavuga bati tubandanye na hare tuvuga ati tuhafatire kugira demokarasi ariko Iprona iheruka gutsinda amatora mu myaka ya 60 mu 93 ija mu matora irarushwa yateguwe yateguwe n'ingendo ya demokarasi mu 2005 ijamwo irarushwa mu 2010 ijamwo irarushwa mu 2015 ijamwo irarushwa mu 2020 yaraye igiyemo irasubira irarushwa ayirumva ingendo ya demokarasi dasigana ingendo ya demokarasi no kumva yuko ushobora kuja mu matora ugatsinda cyangwa ugatsindwa iyo rero umugambwe w'abadasigana ugiye mu matora uba witeguye ko ushobora gutsindwa cyangwa ugatsinda igihambaye nuko duterera mu buzima mwamenyereye gutsindwa rero ntitwamenyereye gutsinda gusa no gutsinda twaramenyereye twayibo tumeze nk'umutumwa Paulo turamenyereye ko baho mu guhaga no muri biki reka nagaruka banze nkubitire kwa ambassadeur de Nibanshimiye ubusa gagatwigo kamwegwingira ngo yumvise iby'Abaprona bamenyereye mu Burundi hariyo demokarasi ga professeur urumva ko Iprona ari umugambwe mwiza bamenyereye gutsindwa kenshi mu Burundi hariyo demokarasi Olivier abasirikare ntibara abantu babi mu mugambwe w'abadasigana Iprona muri kiya kiringo ariko rabivuga kuko nkuko amategeko abivuga ngira ngo ntiwaronse kanya ko biraba kugira ngo ube umusirikare wategerezwa kuba uri umudasigana yiyemera nukuvuga rero byari magiriranire nukuvuga abasirikare ntibara abantu babi cyari kibanza cyabo nyene bwite mu mugambwe so kuvuga ngo nkuko ari karashaka kubigizayo ntibari kure y'umugambwe kuko kugira ngo ube umusirikare wategerezwa kuba uri umudasigana cyangwa uri umujerere
ni kuvuga rero byari biri kumwe afatiye inyuma oya simfatiye inyuma nafatire oya simfatiye afatire hashaka fatiye aho nyene kugira ngo rero ayina nafatiye bamaze kuba badasigana kamutabiyamirije muti rero uno munsi wovuga ati mu Burundi hariho demokarasi we nk'umuntu yanonosoye ibintu vuga gute kugira ngo umuntu ashobore kwishura kuri ico kibazo yobanza kuraba ingene yodondanura mu majambo make ico twita demokarasi nofata impande zibiri novuga ku ruhande rwa mbere yuko demokarasi ari intwaro ishingiye ku mategeko n'inzego byishirirwaho n'abene gihugu ico tuvuga yuko abene gihugu ari bo nkomoko ari bwo soko ry'ubutegetsi bashobora kubukoresha bonyene ubwabo canke bakabukoresha biciye mu babaserukira yego aho ni ku ruhande rwa mbere ku ruhande rugira kabiri si ivyo gusa urundi ruhande rugira kabiri demokarasi ni imico n'imigenzo ijanye mvuge nti nubwo bwoko bw'intwaro nukuvuga iki nukuvuga demokarasi irashingiye ku mico n'imigenzo idaharirizwa ni kuvuga iki kwishira n'ukwizana haba mu gushikiriza ivyiyumviro haba mu kuja hamwe n'abandi mu mashira hamwe haba mu kwidegemvya huja kuba utemberera mu gushikiriza ivyiyumviro ico ni kimwe ikindi gira kabiri kungana imbere y'amategeko ico ni ngendo ikomeye cyane ya demokarasi kandi demokarasi ishingiyeko ikindi kigira gatatu ni ukwihanganiranira kwihanganiranira murumva yuko twavuze yuko hariho ibintu byinshi demokarasi irasigura ibintu byinshi ivyiyumviro byinshi bitandukanye cyangwa amashirahamwe menshi atandukanye dushobora kuvuga amashirahamwe muri bavuga by'amashirahamwe adaharanira ivyisharo vya politike cyangwa tukavuga amashirahamwe dushaka kuvuga imigambwe amashirahamwe ya politike amashirahamwe ya politike ni kuvuga rero bisaba yuko abantu bagira umuco wo kwihanganirana muri ubwo budasa bwabo aho rero tugaheza rero tugasha tubandanya tugasha tuvuga rero yuko hariho no kubahiriza ibi by'agateka kazi na muntu hanyuma tukagira umugenzo kwama tuje inama n'ingingo kugira ngo abantu bashobore gutorera umuti ingorane zibonetse bidaciye mu ngimba rero demokarasi nizo mpande uko ari izo nkingi udondaguye zose mu rero kugira nayo ko mu Burundi hariyo demokarasi yo azira ategerezwa kuziraba kuko uvuze ngo naratowe hanyuma ntuheze ngo ugire ibi bijanye n'imico n'imigenzo ya demokarasi ntuzoburi mu ntwaro ya demokarasi kuko gutogwa gusa ntibikwiye amatora ntaze yigere yitiranwa na demokarasi imigambwe myinshi ntize yigere yitiranwa na demokarasi sivyo inzira gusa amatora dufata yuko amatora nkagiye kuri Jean Baptiste Bagaza wari umugambo mu mugabo hakaba amatora bagatora umukuru w'igihugu yego canke bakitorera ibyizo shingiro aho singendo ya demokarasi oya ubwa mbere ry'amatora ico yarabuze ubudasa ubwinshi la diversité urumva uwitoza yaba ari mu mugambwe umwe nta wundi mugambwe wavuga ibindi bitandukanye no kuvuga nta migabo n'imigambi itandukanye yashikirijwe hanyuma kandi nuko mutavyibuka Olivier mugabo arabizi akijya gihe bavuga yuko kugira witoze kuba umukuru w'igihugu utegerezwa kuba umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona kugira uba umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona utegerezwa kuba umukuru w'igihugu vyari yaho nyine vyari vyugaye none umva ajya twari none wa nta mabwirizwa ayuga yagenga ivyo ntiturabishika nariko ndavuga rero nariko ndavuga ni kugira ngo tuvuge demokarasi izo mpande uko ari zibiri zitegerezwa kubahiriza nariko ndavuga kubahirizwa kuko nariko ndavuga yuko amatora siyo demokarasi mugabo n'urufunguruzo rushobora simvuze ngo rutegerezwa rushobora kutwugururira umuryango utwinjiza muri demokarasi imigambwe myinshi siyo demokarasi imigambwe myinshi ni nkingi zishobora kudushigikirira demokarasi kuko urumva imigambwe myinshi idufasha kuronka imigabo n'imigambi dufate nk'akarero itandukanye n'abitoza benshi batandukanye bashikiriza uburyo butandukanye bwo kurongora igihugu Rwagasore ati hatsinze demokarasi nk'uko barundi bayumva kandi bayifuza yego bisigura yuko barundi
bashobora kuba bafise uko bumva kandi bifuza demokarasi bidahuye n'ivyo udondaguye nukuvuga ivyo nivyo ivyo uvuze nivyo kwa gasore yavuze nivyo nukuvuga no mu bihugu bitsimbataye mu demokarasi intwaro ntizimeze kumwe muravyumva dufashe nko muri leta zunze ubumwe za Amerika hari umukuru w'igihugu n'icegera ciwe dufashe mu Faransa hari umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere dufashe mu Bwongereza hari umwamikazi n'umushikiranganje wa mbere dufashe mu Butaliyano hari umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere murumva mugabo aho tuvuze nko mu Butaliyano canke mu Budagi si umukuru w'igihugu atwara nkuko mu Faransa bimeze uwo mushikiranganje wa mbere ni watwara nukuvuga rero demokrasi itegerezwa gushingira mu Burundi naho hakaba umukuru w'igihugu n'icegera n'umushikiranganje wa mbere muravyumva nshaka kuvuga yuko demokrasi itegerezwa gushingira ku mico n'imigenzo y'igihugu icyari cyo cyose ije gushingwamwo kwa gasore yashaka kwerekana ko demokrasi atari imwe mu bihugu byose ntiyashaka kuvuga yuko demokrasi atari imwe mu bihugu byose mugabo yashaka kuvuga ko demokrasi ishobora kudakogwa kumwe mugabo ikogwa kumwe cyangwa idakogwa kumwe hari inkingi zishobora kudaharirizwa no munsi rero uravye izo nkingi mu Burundi hariho demokrasi mu Burundi ku ruhande rumwe ego hariho demokrasi ku rundi ruhande nta demokrasi hari muti kubera iki ku ruhande rwa mbere nuko ibwirizwa nshingiro dufise litubwira neza ko Republika y'u Burundi ishingiye ku ntwaro ya demokrasi kandi muri iryo bwirizwa nshingiro dufise bakatubwira neza yuko abene gihugu aribo bashikiriza ubutegetsi mu majambo yumvikana bakongera bakatubwira kandi ko ubutegetsi bushikirwa biciye mu matora hanyuma kandi bakayemeza yuko hariho imigambwe myinshi na za nzego ziserukira abene gihugu aho badashoboye gushika zirahari kuri urwo rwego rero demokrasi irahari no shobora kuvuga yuko demokrasi ihari kuko ico cifuzo cha demokrasi murakibona ko kiragaragara cyane ariko rero haracariho intambamyi iyi cyangwa iriya haba mu vy'amategeko canke ku rubuga ngira ngo turabigaruka ko mukanya intambamyi nizo dushya dutandukira nyene turiko turavuga demokrasi uko yifashe mu gihugu cy'u Burundi Honorable Martin wari wavuze uti novuga ko ariyo demokrasi yagiye irabaho yagiye iracumbagira yarapfunywe ntiyapfuye tinuno munsi iracahari nubwo hari utuza turaboneka tugomba kuza kuyitosekaza canke kuyibangamira intambamyi zibangamira demokrasi mu gihugu cy'u Burundi nizi murakoze cyane je ndibaza reka mbanze ndabaye inkuru analize nagize turiko tuvugana n'abantu hariho umwihwezo umuntu yavuze ngo abasendefdd ufate n'abaparepehutu FNL kwico gihe barabagwanya abagwanyi bose babita ngo nabasaye dani nyanka Burundi ngo abaroberi ugashuvuga ati none umuroberi bisigura iki umuroberi cyangwa umwasaya n'umuntu ariko agwanya ubutegetsi umuntu agiye kugwanya ubutegetsi ubugwanije ugiye kugwanya ubutegetsi nibigwanisha wanashaka vya leta hagaca haza ubundi muntu amugwanya murabo ninde umuroberi cyangwa umwasaye wasanze arinde we nta nyishu watoye yagara ko nyishu wayironse arabariko baratwumvira nyishu wayironse nukuvuga ko abaroberi nabishe ndadaye bagaca n'umutwe igihugu kijya gihe abo bitabasa babaye abapepe bumva bari batoye demokrasi basha barayibanyaga abanyagihugu bavuga ati ntibikunda ko mutunyaga ivyacu dusubize uti ndadaye rero yishwe n'abaroberi itari umuroberi niho kwica umukuru w'igihugu oya akore warugize utireka banze sige mvuze umwe nako ngo mbanzira ko uwo mwihweza umurore hanyuma yahiri kumwihweza uti rero ti intambamyi kubangamira demokrasi intambamyi zabangamira demokrasi mu Burundi sinovuga ko ari ibintu bidasanzwe cyane kuko abarundi baramaze kubona iyo baja muri demokrasi Dr Ntuze Professor Denis yabivuze hari inkingi zitegezwe guhagararira
demokarasi hari ibyo kwishira no kwizana ibyo kunganya imbere kwidegemvya y'amategeko byo kunganya imbere y'amategeko by'agateka kazi na muntu nyine cyo mukuru w'igihugu ejo bundi ari Gitega yarabivuze neza ati ntihagire n'umuntu azoza kunyigisha iby'agateka kazi na muntu nimba arico kizoza kimuzanya arigumira iyo yarari azobataye umwanya yuko nico natorewe aho novuga ati ico unya carahetse umukuru w'igihugu ibyavumereye kiba kigiye mu ngiro kuko uri hasi mu nzego arongoye agakora bitandukanye n'iryo yavumereye n'abanyagihugu twumwiruka ko ti umuntu abari umurobeye ngiro cyo vyuma abayamenje kurya umunye n'icubahiro yavumereye hanyuma aravuze ati ibijanye n'intwari bereye ndavyifatiye mu minwe nico gituma nubwo bushikiranganje bujejwe intwari bereye atago nashizeho sinzi ko muvyibuka nukuvuga iki ivyari bidiraje ishinga abarundi ivyatuma abarundi baguma bidodomba ati iki niki hariho kudahana hariho ibitagenda neza hariho kujya ibiturire yavuze ati ibyo byose ndefashe mu minwe ntagire uza kumpa insiguro yavyo nuko ngenzo bigenza mwe gusa mute ariko niba ashaka kuvuga ati yashaka kuvuga ko wa muzungu ntaze kumutamika ijambo umwe wagumye uvuga urumva umuzungu erega ntaheba oya yaragiye mugabo ntaheba erega sinzi ko mwakurikiye neza jewe sinize ariko arabaza ati yobarishe iby'ubutaka navyo nize sinize iby'ubutaka ubutaka ntavyo nize mugabo baravuga ko ubutaka bw'iburaya butabonye ubutaka bwo muri Afrika ngo ni condo gusa Olivier yibyize agatwenga gacika kuvuga ko ibigunguru by'ibivoko turafise mu butaka bw'iwacu turafise za korta turafise inzahabu turafise mawe gacuru ibintu byose uzi bibaho turafise ubutare butari buke nabo baborondera iyo buri rero n'uburundi harimo nico gituma takwijajara tuguma ducunga kugira ntahave agenda dutwaye twose ubwo baranakoze cyane kuko igihe kuntwara y'ikorona bavuze ati tubanze twimbe ibyo muri Kongo ti mu Burundi ko hari amasosiyete ashika kuri 3 cangwane yarajejwe kwimba ubutare mu Burundi mugo ntigeze akora uyizi iby'ubutare n'agataka arabitse ko amasosiyete yabayeho ku ntwaro y'igikorona ariko atigeze akora ntiyakoze cyane kuko n'Imana yadukingiye baciye bavuga ati tubanze turabe muri Kongo muri Zaire ya kera ko murazi ko Kongo bari bavuze ko ari Kongo y'umwami w'ububirigi niwe yacatanga amategeko kugira cyari kibaye twe natwe rero yaravuze ati reka mbe ndababitse mwebwe nzoza kugira ndabakorere ko tugira Imana rero tugira Imana turiko turabona neza ivyo ari byo kuko urumva uyu yize ivyo by'amasuso arazi ko hakozwe ivyigwa byinshi cyane mugaye ivyigwa byose vyakozwe nta raporo nimwe twaronse gende uzunguruke hose nta raporo nimuronka mu marshive y'igihugu c'u Burundi twaratumye n'abantu kugira baje kurondeza muri marshive y'Iroma barabitwimye navyo baguha kuko amashive y'Iroma nayo nyene arimwe mu babitse ibintu by'u Burundi kuko abamissionnaire nibo babanje kuza bategura tere y'abakoroni abamissionnaire nabo katolika bari babazungu nyene uca wumva ivyari byo ndiko ndavuga rero iki kuri iki inya ati umuzungu yogaruka sinaco kibazo kuko umuzungu aje asanga twitunganije tugira amasezerano yo kunguka twese ganyaganya nta ngorane rero ko aje asanze twe turi maso yoza nta kibazo ikibi nuko aza akaduhwikira twasinziriye none ko umwanga kwaza nimo kwitunganya makaza twe turiko turitunganya kandi intambwe igeze hari gihe rero muzogira muti nugaruke rero tugirana amasezerano bategezwe kuzogaruka ubwo baze basanga twe duhagaze neza kuko waruvuze izi nkingi rero izi nkingi za demokarasi professeur Bashimibise yadondaguye mu Burundi hari gishobora kuzihenura cyaze kigahenura mu imwe muri zo
igishobora kuzihenura twebwe urumva nk'abarundi tugezwa kwitunganya nivyo tumavuze ko tugezwa kwitunganya ibi bijanye n'intwari bereye kwishira no kwizana kungana imbere y'amategeko by'agateka ka muntu hari inzego zibijejwe kandi utazokora ivyo nyishwehero yavuze n'abarundi twese uzokoma induru uti nyabuna umuntu ukuremwo ntavyashoboye kira noneho yaranavuze ejo bundi yavuze ati burya naravuze leta mvyeyi leta nkozi ati insiguro ya vyose indunduro nuko umuntu wese ahari afise icajejwe abo umuvyeyi wabajejwe umuvyeyi rero nawe hariho imiziro aziririza azira kizira ko akora umuvyeyi ntashobora gufungura abana batarafungura nta muvyeyi yababayemo umuvyeyi ntashobora kugaburira umwana umwe uwundi amuhinde ngo ntufungura oya umuvyeyi ntashobora gukoresha ibikorwa bivuna umwe uwundi yiraramiye ariko arazunguruza intoki none uvuze nkaho uti muvyeyi ntashobora kugaburira umwana umwe uwundi ngo amuhindire hariya habe abikinono ubushatse kuvuga iki ni bwa bungane ndiko ndavuga abanyagihugu bose nukubanganisha mu vyabo no mu babo ushaka kuvuga ko nk'ubutegetsi bateza kubusangira oya je sinavuze byo gusangira ubutegetsi ikibazo rero gusangira sindiko ndavuga ngo naka ngo abe mustanteri ngundi ngo acabike oya ibikorwa mu Burundi ni byinshi cyane utabaye umutegetsi ukaronka amahoro ukoroherwa neza mu bikorwa vya misi yose burya babayeho neza mu uzogenda urabe neza burya saba abategetsi oya abayeho neza nabaho medafere nyine baniganira iki sindayibona neza nta mwihwezo yabyo turagira nta mwihwezo turagira mugabo je ndavyemera nkavyemanga kuko uravye umushahara abakozi ba leta bahembwa ugaca ugenda kugereranya n'ubutunzi abagwiza tunga baronka ku kwezi usanga umushahara ni nk'icicumi cyangwa hari naho usanga ni n'icijana ivyo rero kugira umugwiza tunga atunganirwe neza hari ibisabwa nuko intwari mutunganiriza umutekano kabuhari ubumwivye bakamukurikirana ugiye kwa kijambo bakamuha ijambo hakiri kare akanyaruka akagenda gukora ibintu vyiwe nivyo abategetsi bahamagariwe rero ndi bwugiye mu butegetsi ngo ngiye gutunga uba wihenze kuko siyo nzira yo gutunga harija ikibazo nabajije ambasaderi banshimye ubusa gwa gasore yavuze ati hatsinze demokarasi nkuko abarundi bayumva kandi bayipfuza no munsi yo demokarasi nkuko abarundi bayumva kandi bayipfuza twovuga ko ariyo iri mu Burundi yatsinze ego niyo turimwo gusa urumva demokarasi mbe novuga ko ni ciza tuguma turondera mugo tutarashikira ico bita ideal ico rero ico ciza tuguma turondera uno munsi hari intambwe tugeze ko kugira tugishikire nejo hari indi zo atugezeko kuko tugize imana ikaduha ntihagume haza abantu baza kutudurumbanya biroroshe cyane none ko igihugu umuntu atsinze burya amatora ni kujya kwezi kwa kampanye n'umunsi w'amatora nk'ubu guhera itariki 21 kubijanye 21 z'ukwezi oya guhera igihe sentare waheze bwizwa shingiro vuze ko umukuru w'igihugu ari we yatsinze amatora nyine shubahiro agafata ubutegetsi abo hawe n'abene igihugu ivyo amatora biba biheze haba hasigaye gutunganya igihugu amatora tuzagarukamwo muri 2025 kiretse kurumva hariho ayandi matora y'abakuru b'imitumba n'inama z'amakomini z'imitumba azobejo bundi nayo nyine naheze tuzosubira kwiyumvira ivyo by'ayo matora tuzosubira kwiyumvira ivyo by'ayo matora hari sindabaciremo kandi sinobaciramo mugabo uraraba neza muhava musanga muvuze bitandukanye n'ivyo abandi bahora bavuga kuko barabavuga yuko iyo amatora aheze ayandi badatanguye oya erega suko bavuga uwo none abivuga bikuye urumva avuga ati amatora araheze ja ku kivi mukore abakora politike mwegeranye abanwanyi banyu mugo ntimugira ama propaganda ivyo muri ko ndavuga ni vyo ama propaganda ko ndusubira mu propaganda abageze byo kwiteza imbere abageze byo kwiteza imbere wankada kuko abanwanyi bawe udashoboye kubigisha ukungene biteza imbere inyuma y'amatora nta nico bubamariye
wabwira ati murime kijambere mworore kijambere mugwize umwimbu tugira amasosiyete ya transformation dushore hanze turonka amadolari tugiri ivyo ntibishoboka umunyapolitiki udashoboye kubikora neza n'abanwanyi bawe ico nanse rero ico professor yavuze ni koti amatora aheze ayandi abatanguye ya just sinavuze uko mugabo niko ukora politike neza acaja muri babanwanyi akabeka rero kungene programme igiye kuja mu ngiro kuko nta bandi bashira mu ngiro burya nabene gihugu bagiwe imbere n'inzego bato akabazo gatoyi ubu iyi nkingi yo kwihanganirana ko abadasangiye ivyiyumviro vya politiki no munsi mu Burundi irubahirijwe je novuga ko turiko turagerageza kuko urumva umuntu uzenya mu kibano utuntu ari abantu nta runtu kwikekana kugira iki ivyo navyo ntizobibuza gusa igikomeye nuko haba hari inzego z'igihugu zihagararira ubutungane ni no kwishira no kwizana kwa bene gihugu ivyo navyo nico gituma hari igipolisi kiringa kugira gikinga mabi mugabo uyakoza mabi ugihe baciye mu ryahumye bamucakira ubutungane uko nyene ukoze ikibi baca bamushira imbere y'ubutungane ahanwe ni naryo teka ry'umutware uko umutware atagira ubutungane ubwo butware bwiwe bufise ico bubura kandi gikomeye cyane urakoze ndagaruka Olivier Nkuru nziza gwa gasore yari umudasigana ku rwego rwo hejuru ati mu Burundi hatsinze demokarasi nkuko barundi bayumva kandi bayipfuza iyo demokarasi yavuga kiriya gihe iracariho no munsi wa gasore uko yabivuga kandi yarafise icafatira ko nuko yagomba kwanka gasuzuguro k'abazungu kuko abazungu bashaka kudutegeka uko dutwagwa mbere bari baranazanye n'ibwirizwa shingiro rifatiye ku mico n'imigenzo y'ababirigi niho yavuga ati twebwe rero tugomba gutunganya dufatiye nkuko abarundi tuvyumva kandi tubishaka mu bwabo duteze imbere abarundi tuzana intwaro ibereye mugabo atari kuvuga ngo intwaro ibereye nuko umuzungu avyumva niko itegeza kugenda ariko uko abarundi bo vyumva intwaro ibereye yogenda gute twebwe tukumva ko duhimbawe nk'abarundi ivyo rero nivyo Gasore yavuze wewe yari yabibonye nico gituma twebwe tuvuga duti abarundi nico gituma botegerezwa kubanza kumva uko abarundi bavyumva mugabo ntibavugirwemo n'ayandi majwi avuye Neko honorable Martin yavuze ati umuzungu ntigera aja kure kubera ya bintu yavuze wewe wize isi ni ntoyi ntawo uvuga ngo yoba mu Burundi wenyene atari kumwe n'abandi kuko baba umuzungu ya umwarabu turakeneraniye kuko turafanze dufise nishira hamwe igisi yose duhuriramo ariko ico yashatse kuvuga nuko bashaka kuduteka nkuko babubatse urugo rwiwawe baba babivuga hama rero we hajya mu rugo iwawe hakaba hariho undi mugabo azaraza kukubwira ati witunganye mu rugo rwiwawe gutya mujyame gutya n'umugore wawe abana bawe bambare gutya ibyo shoboka kuba tumaze kwitunganiza amatora rero y'ibwizwa shingiro n'ay'inzego aya matora abiri aheruka yo mu 2018 no mu 2020 twavuga ko ari cyo cerekana ko twiganzuye uyu muzungu ntituvuze ko twamwiganzuye kuko kwiganzura twamwiganzuye guhera mu 1961 ariko nkuko babivuze umuzungu wewe yavuze ati imigambi yiwanje naho ntoyikorana n'urukoba rw'iwanje notuma umurundi wewe babana mwene baba bakabikora ibi rero byo guhindura ivyimviro tukumva ko abarundi imbere yuko tugira ikibazo twocitorera inyishu niyo ngendo dushaka ariko kandi n'abarundi bonyene nkuko twabivuze tukubahiriza ayo mategeko ntitukubaye tuvuga ngo gusabana umuzungu nivyo ubutare mu Burundi nkuko babivuga buruzuye kandi abazungu nibwo bakeneye kuko hari ico bita ama multinational ngaho ashaka mwizo nyungu kugira bushikire turazi yuko leta ari butanga turazi yuko abashinga bateka aribo biga ivyo tegeko bakavyemeza kumbure udafise mwe rero abantu bagukorera mwiyo migwi birakugora kuntu bishikaho canke iyo uwo muntu abitanga bisinyira ataho hari utumva akakumva biroroshe ko musitura kugira ushireho ushaka nivyo rero abarundi duteza kumva ko hojamwe abantu bakingira igihugu bakingira n'ubutunzi bw'igihugu butari rero buruzuye ariko ntibuzobe intandaro yo kujyanisha abarundi izi nkingi kuri inkingi yo kwihanganirana ko badasangiye ivyiyumviro honorable Martin ati turagerageza naho hazaraboneka utuntu wowe urabona yuko iyo nkingi itazohava isiduka cyangwa ihagaze neza
turiko turagerageza ariko nkuko twabibonye tufatiye ukuntu abarundi bifashe mwaya matora no bicifata mu mici itatu abanyepolitike baragize ingendo nziza yo kuvuga iti ibintu bizogenda nabi tuzohora dukorana dufatane mu mugongo tubihagarike kandi ndashima ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'imigambwe igihe cyose habaye ugucanamwo twaca tugira inama y'ukwezi buri kwezi dufata ingingo mu matora naho nyene abarundi baragerageje ntitwovuga ngo abarundi kuko saba marayika hari abantu bakubitanye imigambwe bagakubitana urwaruka bagakomeretsanya ariko ntivyafasha igice kinini cy'igihugu kubyo abantu bavuga ko intambara yize vyarekanye ko abarundi bagiye barumva umwe wese agashikiriza imigambi yiwe ubundi agashikiriza imigambi yiwe ubundi agashikiriza imigambi no mu matora nyene ku munsi w'amatora abarundi bakagerageza ivyo vyarekanye ko abarundi bariko baramenyera ivya politiki ariko nta wovuga ngo mu Burundi abantu naberanda biracariho na rero tuvuga duti niba buri umunyamugambwe ukaba utarumva ingendo ya demokarasi yigenda dusubiremwo abantu tubigisha intambamyi ishobora kubangamira demokarasi intambamyi zibangamiye demokarasi mu Burundi kandi n'ubutaca bivuga ni giturire nibi byo kubahiriza agateka ka zina muntu niba umukuru w'igihugu ariko arigisha avuga ati umuntu ari hasi hari akagufatira ingingo z'agacinyizo z'ubutungane butameze neza tugende tubivuge barashizaho bwa busanduku gushikiriza mu ivyimviro ivyo no kugira ngo abantu tuzoshikirize ivyo vyiyumviro byabonye biranga abarundi byase kubavamwo nk'imico n'imigenzo byo tuma demokarasi ikomera ikindi naco kibangamira demokarasi gutemera ibyavuye mu matora ico rero kirakomeye mu 2010 vyarabaye mu 2015 biraba no mu 2020 byarahatswe ariko abarundi ntibabifashemo kuko nabo bavuze bati reka tubireke kuko ingendo twari twavuganye muri ca gitabo muri ya ngendo igiti cyo bitwa code de conduite twari twavuze duti ukabona birakugoye genda witware kandi kwitwara jewe ndashima ko umuntu yitwara ja muri sentare umuntu yitwaye muri sentare ntaba yarenze ingingo ya demokarasi habe na gato genda witware uvuge ko ari ahantu byagombye kugoranira kuvuga amajwi waronse wewe nyene atari umugwiseni yabivuze kuvuga ngo naronse 58 kwijana atari seni yabivuze wabugomba kuzana kandi gahaza ariko abarundi barasubira bavyemera na hari mvuga nti ariko none ntuyabona ko ivyegeranyo babihabwa amajwi ntuyabona uko twari twabivuze siwe wategeza kuvyivugira bategeza kuraba ukerekana nico gituma ivyo wewe uvuga wacu bijana mu butungane ntaza kuvyivugira ngo bigize ariko abarundi bamaze kuvyicarira bakabitorera inyishu narabonye yuko abarundi bamaze kumva demokarasi ko naho ufise intambamyi ugira aho yitwaye kugira ngo ugende urakosora no mu matora habaye dukosa turiho twagiye turabiha seni kugira ngo mu matora aza bisubire bikosowe kuko mu biro vy'amatora bishika 1014 n'amajana nushobora kuvuga ngo amatora ngo yagenze nkuko twavyifuza ijana kwijana nutwo rero dukosa tuvuga duti utuma ibihumbi ivyo nibivuga ko yahiprona cirushwa ibintu kabe nivyo iprona irushijwe no munsi turafise umwizero yuko umuganga w'iprona utashobora kuvuga ngo nukurushwa gusa uzobandanya kuko uriho igihambaye n'ivyiyumviro n'ingendo ya demokarasi turimo urakoze ambasaderi banshimiye ubusa hari intambamyi zishobora kubangamira demokarasi ego imbere yuko nshika ngaho nagira mbwire inkuru nziza Olivier yuko hamwe ivyavuze byo bari byo umugambwe w'abadasigana iprona wateye uje imbere kuko mu 2010 mu bari banse ivyavuye mu matora nawo nyene warimwo naho uwo wahavuye ukabandanya amatora waciye wikubita gashi mugabo ntavyibagira uyu mugambwe w'abadasigana mu ngendo yawo iyo tuvuze ataka kantu ugakosora twamaturaba icozanira amahoro igihugu mu gihe ivyo uvuze ukavuga ataka kantu kari kabaye intambamye mu gakosore kugira ngo amatora akurikira bigende nagwa gasore mu gihe batora amatora y'amakomine baramwivye arabona ko bamwivye habaye ingorane mugara aravuga ati ntikibuza ko ndambo yabashinga amategeko ati aha naho habaye agakosa bakurikije ingendo ya Rwagasore umugabo w'abadasigana duteza ko aha naho habaye agakosa mu gakosore kugira ngo amatora akurikira kumuganga w'iprona uvuga atahabaye agakosa ingorane nuko utora ibigwanisho no gusitura harako kwibutsa gusa yuko namwebwe mutari mwabishimye mugabo ko mwaciye mukurikiza ingendo ya Rwagasore nkuko bitubwiye twaravuze yuko hanyuma ku agira cyabana yafata ijambo kandi wari wamaze kuri tanga kuri duga hanyuma honorable Martin nawe nyene yavuze ibi bintu byo kwitwara mu gihe umuntu adashimye ivyavuye mu matora
ahubwo jewe nanje nagira ndamubwire ko kwitwara mu gihe udashimye ivuye mu matora nkuko Olivier bivuze ngiye ahubwo ingendo ya demokrasi iyo niyo ngendo ya demokrasi aho kutangura kuvuga ngo ngiye gufata ibigwanisho cyangwa ngo ngiye kugira gute ukwitwara mbere ukunguruza no ku nzego zose zitegekanijwe niyo ngendo ya demokrasi kuko izo nzego nyene abazisize hose kuvuga ko batari bazi ko ari za demokrasi ahubwo ubutungane nubwo bwa demokrasi iyo rero umuntu agize akangonongono vyavuye mu matora hanyuma akaja kwitwara hanyuma inzego zibijejwe zigacizo manza ivyo ni ngendo ya demokrasi muti rero gatonya ufata ijambo ntaje Jesse navuze ko uwitwaye yagize nabi navuze ko ikibi namajambo yaherekeje ko kwitwara erega kuko ubuzuti erega no kwitwara kuko rikaratwenga ubuzuti jewe banyivye ikimenyamenya naratsinze ku bice 58 kwijana ukuvuga iki abarundi batarabaye maso ngo bamaze kuba bateye imbere muri demokrasi abo bitwa ko bari batoye ivyo bice 58 kwijana bashobora bati ntituvyemera batwivye kabisa duca turindira ko sentare itubwira yuko vy'ukuri ivyo bice 58 uvuga ari ivyiwawe bikaba biraheze oya ntivyaheze hanyuma rero ngarutse duga kwijambo nduze kwijambo nabivuze yuko ku ruhande rumwe jewe mbona yuko hariho intambwe ya demokrasi mugabo yuko hariho no ku rundi ruhande ivyo mbona novuga yuko ari intambamyi bihaze kugira ngo tuvuge neza ivya demokrasi navyo ndabishira mu migwi ibiri ubwa mbere nkuko twabivuze ndabishira mu mugwi w'ibijanye n'amategeko amategeko ari yabanza kuducira inzira y'icitwa intwaro ya demokrasi hanyuma nkavuga n'akajambo gatoya kubijanye no kurubuga kubijanye n'amategeko navuze ko ibwirizwa nshingiro ritwemereza neza yuko turi mu ntwaro ya demokrasi mugabo kandi mu ngingo zimwe ziyo bwirizwa nshingiro hamwe n'izayandi mategeko ayikomokako hariho ingingo zivuga igihushanye ca demokrasi nk'akarorero navuze ko mu nkingi hariho ukungana imbere y'amategeko mwibwirizwa nshingiro mu ngingo y'174 batubwira yuko abitoje mu kibanza c'abashinga amateka iyo ari uwigenga ategerezwa kuronka ibice 40 kwijana muri iyo ntara abayitorejemo ariko iyo ari umunyamugambwe asabwa ko umugambwe wiwe uba waronse ibice 2 ku rwego rw'igihugu cyose ku bwanje mvuga rero nti uko nukutanganisha abantu kandi ico ni ikintu gihaze gikomeye cyane kuko abantu bategezwa kungana tugezeho mu higanwa rya politike kukaba nk'ukundi ico ni cyane hari ubusumbane kandi ubusumbane ni intambamyi ikomeye ku bya demokrasi ikindi kigira kabiri ni iyi ngingo dufise mu ibwirizwa rigenga amatora tuyifise kuva mu 2009 ivuga yuko iyo umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka bamwirukanye mu mugambwe cyangwa atanze imihoho mu mugambwe iyo bamwirukanye akaja mu nzego akitwara hanyuma bikarangira aca atakaza intebe yiwe y'ubushinga amateka canke y'ubukenguza amateka tukaba dusanzwe tuzi ko mu ibwirizwa nshingiro naho batubwira yuko ubuserukizi bw'umushinga amateka canke bw'umukenguza amateka nubwo ku rwego rw'igihugu cyose no kuba kaserukira abarundi aserukira igihugu cyose muri rusange inyungu z'igihugu cyose muri rusange rero no kuvuga nta muntu numwe wo mu bamutoye canke wo mu ntara avamwo canke wo mu mugambwe avamwo canke w'igitsina rimwe canke w'ubwoko arimwo amuha itegeko rero umugambwe uvuze uti uvuye mu mugambwe w'iwanje ncanda kwirukana no kuvuga bica bisigura yuko ngaha uwatowe acaja gukorera umugambwe kugira ngo ntibave bamwirukana ngo atakaze ikibanza ico rero ni ikintu gihambaye cyane kubera iki kuko nukuvuga yuko uwo yatowe ntabakiri karakorera inyungu z'igihugu acaza gukorera inyungu z'umugambwe na cyane cyane indongozi z'umugambwe atinya ko zishobora kumwirukana mu gihe yoca kubiri nico zishaka iri akanagahaze gakomeye cyane hanyuma ikindi nuko twavuze yuko hategerezwa kuba hari ubudasa mu bintu byinshi ariko mwibwirizwa rigenga amatora sinibuka neza ko ho bari kuva mu 2014 batubwira yuko bashobora kwemera yuko haba uwitoza umwe mu rwego rw'umukuru w'igihugu
kandi tuzi yuko haba hari imigambwe myinshi kandi haba hari n'imigabo n'imigambi yatanzwe n'abitoza benshi harimwo abo mu migambwe n'abigenga rero kuvuga yuko dushobora kwakira uwitoza umwe wenyene mu gihe atabandi bitoje hakitoza umwe nivyo kundi ibi mu gihe atabandi bitoje ntibishobora kuvugwa mu ibwirizwa kuko urinze uvuga gutyo ni nkuko mengo wovuga uti naho batokwitoza ntaco natwe turi mu ntwaro y'imigambwe myinshi itegerezwa kuronka abitoza benshi ne mu ntwaro y'imigambwe myinshi ntibashaka kuvuga bati twebwe aho twokwitoje duhaye uyo mugabo ntivyandikwa mu itegeko kuko no mu 2005 umukuru w'igihugu yatowe n'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka yatowe yari yitoje ari wenyene kuko abandi bagomba guhiganwa nawe bavuyemo mugabo byanditswe mu itegeko gutya bica bisigura mengo n'ibintu vyiza aha rero hari ku rwego rw'amategeko ku rubuga ivyo mbona bimeze nk'ibihaze ni ibi twariko turavuga byo kutihanganiranira kubadasangiye imigambwe nkuko bagenzanje bavuze bati biriko biraza mugabo haragera igihe inyonko ikavyuka na cyane cyane nko mu biringo vyegereye amatora cyangwa hari nk'ibindi bintu bishobora kuba bivyuye induru mu banyamigambwe mu bisanzwe urabona ko hari abantu bashamiranira kandi bakagiranira nabi ikindi novuga ni ki bita abene gihugu barinzi peuple surveillant mu gifaransa no kuvuga mu Burundi iyo dutoye womengo abatowe bashaka ko duca tugenda kwiryamira kandi dutegerezwa gukurikirana ingene bariko baraturangurira neza ivyo batwemereye n'ingene bonyene ubwabo bariko barigenza ibi rero navyo bibonekera mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike ugasangwa uzi yuko amwe muri yo asana yagiye aragira ibibazo ugasanga hariho amwe bafuse ayandi akora mugabo ugasanga ntibiboneka neza aha ndabona hari agahaze akanyuma nohereza ko ni umuco n'umugenzo ukuja inama n'ingingo iki nico bita bonne gouvernance mu rurimi rw'igifaransa kuja inama n'ingingo nukuvuga uyutsinza amatora si wewe wenyene ubutegerezwa gutwara urategerezwa kumviriza nabo watsinze urategerezwa mu gifaransa hariho majorité no kuvuga umugambwe watsinze amatora na opposition umugambwe utavuga rumwe na leta cyangwa imigambwe itavuga rumwe na leta mu ntwaro ya demokarasi uko niko vyubatse no kuvuga uteza kubumviriza hatabonetse opposition hatabonetse imigambwe itavuga rumwe na leta ntagira umuntu azokwigaragenda kubesha ngo ari muri demokarasi kuko demokarasi uko nyene niko yubatse nta kundi biri bugende ubikunda cyangwa utabikunda nuko niko biri ariko byo rero none mu Burundi ntibiriho ibi rero nico nako ndavuga kuja inama n'ingingo nukuvuga naho woba ufata ingingo akaba ari wewe ushira ko umukono urakwiye kuza urabaza abandi nabo mutavuga mu myaka iheze ibi bintu byarahatswe kuba ari ibintu bimeze nk'ibigomba gutera induru aho abantu baca bavuga yuko kuganira ari ikintu kibi ugaca usanga mengo ntibayifashe neza ariko ndabona mengo umukuru w'igihugu mushasha mengo asa n'uri karabikosora ko ninaba ivyo mbona mu bimenyesha makuru ari byo ndabona maze kuja arahura n'imigwi itandukanye y'abantu batandukanye abahoza abakuru b'ibihugu abo mu mashengero cyangwa abana bariya nkumburesha bakuba ntazi ngira ngo ikico bari kintu ciza muri make atakuvuga ngo umuntu avuze vyose mugabo utu nuturorero tutwereka yuko tutahabereye maso mutagavye demokarasi twifuza ishobora kudashinga imizi kabangamirwa kuko ibi naho demokarasi zo imeze gute izi ni nkingi mu bisanzwe zidaharirizwa dutera dusozera ikiganiro mpere kwa honorable Martin kugira ngo izi nkingi za demokarasi ni intambwe Uburundi bumaze gutera muri demokarasi ntisubira inyuma izo nkingi ntizihenuke cyangwa ngo zihungabane hakogwa iki mu munota umwe murakoze cyane jewe mumbabare mbanze nsubira inyuma gatonya kuvyo professeur yavuze ibyo bitwaye mu bisanzwe witwaye urubanza uragenda ukaburuburana hamara ugacibwa rucitse biba biheze atayungururizo rufise
tengurizo rufise biba biheze ntusubira no kugora n'abantu ngo nare nitwaye kuko uri kuramenera umutwe ubusa kuko nta nico bazanira kwa kubatesha umwanya waritwaye waratsinzwe nta ngurizo mambo kwisha mugani uraho ico kiba giheze hanyuma akore wagira uti sinogera ntakapaza kurumva ikindi naco ati uhinduye umugambwe ugaca utakaza iyo ntebe none natwe tuba abantu bukuri kuko kwitoza ku rutonde ngo bwo bushinga amateka no gukenguza amateka ku rutonde kugaye gugara cyangwa gugurura kwinzo witoza ukemera ukaja munsi y'idarapo ry'uwo mugambwe dufate nkaje muri sendefted nkaja munsi ukaje munsi y'inkona nkaja munsi y'inkona ndemeye ndaje kwitoza bashize ko ndaje sivyo ushitse mazeyo imisi 3 nkaja muga ati wapi uti wa mugambwe siwo vyiza ndawuvamwo n'urupfasoni rwinshi simbandanye ndikirira habi erega kuvayo ntiyavyanse mugabo uvuyeyo rero uvuyeyo iyo ntebe ni y'umugambwe si iwawe oya intebe si y'umugambwe intebe ni y'igihugu ntiwitoje nk'umwende panda ibwirizwa nshingiro sibabwiye oya ibwirizwa nshingiro rivuga yuko urinze ushika gusasa mu nama nshinga amateka cyangwa nkenguza amateka ubu baye umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka w'igihugu ivyo byose uvuga nivyo mugabo nta mushinga amateka nta mushinga amateka ntuburu w'intara ntuburu w'idini byose ujye uvuga nivyo mugo umushinga amateka n'umuntu witeka umukenguza amateka n'umuntu witeka si umuntu waga w'ubusimbira hamwe oya ugenda ibyo wemanga ico muvuga kuko uno munsi kuvuga umushinga amateka kuvuga umushinga amateka Jerome yize ivy'ikirundi aradusobanura mu bisanzwe tuba dukwiye kuvuga umushinga amategeko umukenguza amategeko nico kivuga Wadiga sinagiye mwidoni mu ndondoro ariko y'iryo ntuze navuze ati umushinga amateka n'umuntu ategezwe kuba afite iteka ukenguza amateka uko nyene ariko garuka ku ico kibora rero ico kintu yakubwiye ati none ko bivuga ko umushinga amateka amaze gutogwa ahagarariye iteka ry'abarundi bose ntushobora guhagarara iteka ry'abarundi bose n'igihe watajya uhagarariye ubanza guhagarara igiwawe kugira uhagararire mwene wanyu so wanyu wimakamba ni oya sivyo ziko turavuga ico ndiko ndavuga uracumva naho ucirengagiye oya ndiko ndavuga yavuze ati uwo mugambwe ko umize igitsure ku muntu yarahagariye abarundi bose nta gitsure uwo mugambwe wugiyemwo uzi ko ari umugambwe w'igitsure nawe warufise ibindi bintu uri uratumbera ntiwatumbera ukuri wewe je mu mugambwe ubona uri umugambwe uzohagararira ugutumye kuko kumushinga amateka cyangwa umukenguza amateka ni gikogwa uba wahawe ico gukogwa ukungena ugihabwa uragikora n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose gushikaho umwanya baguhaye uhera inyungu z'umugambwe imbere yaho inyungu z'umugambwe n'inyungu z'igihugu inyungu z'umugambwe ziroheje inyungu z'umugambwe erega araba amategeko amategeko rero niyatubwira yuko umushinga amateka ahagarariye inyungu z'igihugu catugenda tukaraba inkomoko byazananye kugira iyo ngingo yandikwe nidufatire iyo ngingo ngo yanditse gutya gusa oya yazananye he muri exposé des motifs ntuzenya yari ifisa kifatiye kigomba yafatiye kunyanyura bavuga ati ubundigambwe uri ku butegetsi uramaze imigambwe wisambagura oya ico sico iyi ngingo yavuye oya ico sico ingingo yavuye ko iyo ngingo yavuye cagihe birukana abashinga amateka 22 bita yuko arabo kwa Rajabu oya sico nico ndakizi neza sico kuko urumva inama nshinga amateka jewe sinzi nk'umundo tumwe kuri iki inama nshinga amateka irafise ivyijejwe inama nshinga amateka ubwambi mbere itora amategeko amabwirizwa ikongera ikagenzura ukungene leta ikora ikongera igaserukira abene gihugu nibyo bintu bitatu hakuru mugi inama nshinga amateka urinze wumva ko abashinga amateka ariyo koragwanira mu kigobe baba arenze ku ntumbero bahawe kuko siyo mission yiwabo uzorabe uzugenda muri reglement intérieur gitabo kigenga ukungene inamashinga amateka ikora canke nusanga hari bavuga ati nimwaharira bikanka muce mukubitana
iyo ngingo uzoyisanga icyo kintu mukigezaho ariko Olivier yagomba kwita akantu gatoyi imisogo nsubiza yego uceza ku muti nkuko Rwagasore avuga ngo demokarasi tuyikore nkuko abarundi bayumva kandi bayishaka igihe cyose habaye ingorane mu gihugu abarundi baricara bakavuga ati iyi ngorane twayitorera inyishu turavye ukuntu n'urutonde rwanditswe mu bacinga amateka mu gihugu n'urutonde rwugaye ndaguha karorero uwo muntu dufate ko yavuye mu mugambwe agahura n'isanganya akitaba Imana umukurikira vaye ntava ku rutonde rw'uwo mugambwe ni gute rero wovuga ngo umugambwe ndawuhevye nigiriye no mu bindi ngo nuko mfise manda nationale nisigura yuko ugishitse mu nama nshinga amateka ntuvuga ivyo uwo mugambwe wagutumye ahubwo uvuga ivy'igihugu n'ingorane abarundi bose babagwaye mugabo ugira ingorane utakiri mu mugambwe ntubagashobora kuvuga ivy'igihugu umviriza ndakubwiye wewe ugiyeyo uciye mu mugambwe wagutumye ubwa mbere ushobora kugenda uhavuga uti umugambwe wanje waratsinze nshaka guhagararira inyungu no gushira mu ngiro ivyo umugambwe wacu watsindiye birashoboka mu gihe rero uciye uvuga uti jewe ngira nkoreshe bwa burenganzira abantu bampaye nciye mu gutorwa nciye mu mugambwe ariko mu kubikora ndenge n'amategeko arenga ay'umugambwe mu gihe tuzi yuko n'imigambwe igihe uyigoye uburi kuragora itunganywa rya leta kuko iyo migambwe itwarirwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hanyuma imigambwe ikitwara ikavuga ati ewe leta ujejwe imigambwe mu bantu banje wampaye abatera akajagari n'aba bantu bitorewe n'abene gihugu mugabo mu mugambwe wanje raba igihe cyose batera akajagari turifuza ukuntu aba bantu tubatorera inyisho byumvikana neza ko ingingo abarundi bafashe yari yo kugira ngo tugabanye akajagari kari icyo gihe ivyo rero ni mubigezaho umuti kugira ngo demokarasi ntiyungabane imisogo na 33 Jerome mugabo wewe wobundenganije kandi ndazi kutarenganya utampaye umunota umwe ndaguhaye umunota ego ariho ikintu yavuze cuwitoza umwe erega nico naco nticadutse nicadutse kuko urumva turavye nko mu 2010 harageze igihe abantu bose n'amakandidatire bari bajanye muri seni bayatwara bagashira ku mutwe barabivamwo none nk'ivyo ubibonye wocu uvuga ngo tindareza amaboko kuko igihugu kirafise ukungene gitwagwa ariko naho no kuvuga ko umuntu ashobora no kuvuga tutagize nakumira abandi kuko bareke bikureyo kuko ako mugabo ntuhavuba uburenganzira bwo erega ntabirukana kuko kugira witoze hari ibitegerezwa ivyo usabwa ivyo bikwije bakakura irenganya sentayo bizwiza shingiro iragusubizayo kandi urorero urabutse ivyo bitihwe umuti kugira demokarasi ntizihungabane umuti kugira demokarasi ntihungabane hariho ku rwego rw'abatware w'indongozi nukubahiriza ibintu byose bituma umwene gihugu amererwa neza nukuvuga ndabivuga mu majambo make kuko hariho abandi bakunda kubivuga bakavuga no mu majambo menshi cyane baremeje oya ni mu ncamake ko dutera mu ncamake nukuvuga ko ubuzima bw'umwene gihugu ivyiwe n'utwiwe byose bikingirwe hagize umuhohotera uwo nyene abacakiwe ingingo zifatwe hakiri kare bishitse gahohoterwa n'ubwo butegetsi nawe ubutegetsi ntibushobora guhohotera umunyagihugu kuko ntibara butegetsi kuko ico umutware ahamagariwe navuze ko ategezwa kuba umuvyeyi ariko vyari benekeje kumbure hirya no hino bishika ubutegetsi bugahohotera umunyagihugu ubutegetsi uvuze ko ubutegetsi buhohotera umunyagihugu kuko ubutegetsi hejuru ya bose mu butegetsi ari umukuru w'igihugu uwo nawe nta muntu ahohotera nukuvuga ko nimba ari mu stantera hohotera umunyagihugu bashavuga ngo nubutegetsi kuko nivyo nubuserukira rero n'ugwego hejuru hariho buramatari hari umushikiranganje kuri gwego hejuru hariho umukuru w'igihugu izo nzego zose zogenda zivuga ati naka yahohotewe byari mukuri ni urumva ni hamwe tuvuga turabe hierarchy nimba umuntu akoze ikosa ni hamwe n'umenya Olivier yavuga ati bashizeyo udusandugu two gushiramwo ibirego barega abatware bashobora kuba bigenza nabi kandi nyine ushobora kuri yavuze ati iryo sandugu suwa ari wese azojugura urufunguzo rwo bizobikwa mu biro iwanje hazoza uwo intumwa yiwanje nizokugurura kugira imbwire
akayagwa mu komini y'icangwe yindi ivyo biroroshe rero kuko inkozi y'ikibi ntishobora kuba indongozi uci indongozi zimiza ishaka urumva ndiko navuga ku rwego rw'abarongozi abarongozi ni kuvuga ko kujya nyine cubahero yabivuze ni ku nzego zose nibagende babikore kujya nyine atakuraba hirya hanyuma ku rwego rw'abenegihugu abenegihugu niko navuga abatari indongozi cyangwa nk'abanyamiga abatwara imigambwe cyangwa vya societe yari ko aravuga professeur twubahirize inzego twubahirize inzego kuko nta muntu atogwa burya nta tuntu toguko nyene n'Imana iba yavuze ati reka dutora uyu wanze ishaka ry'Imana rero uraba nikivumeka kugora gusa abo batware nabo ncangaruka nkavuga ati bubahe nabo nyene abatwagwa babubahirize hama icanyuma ni kuri burya ikintu giteranya abantu ubukene imigambi yo kugwiza ubutunzi ijeho ubutunzi bugwire abenegihugu baronke umusesekara kuko ibyo bafungura muri rusangi barabifise uravuga ibindi byose mugabo ntuvuga nk'ibyo gusangira ubutegetsi ko vyofasha byo gusangira ubutegetsi ese ivyo ndimwo oya twebwe urumva nk'ubu twebwe wampamagaye nk'ubutwara abero muri abero twebwe ico turaba mu makomine ku mitumba bimeze gute kuko ubutegetsi uvuga nibwa butegetsi bwo hejuru ngo naka ngo abimushikiranganje ngo nakabedeje cangwa ibyo abene gihugu ntaco bibabwiye kuko umutegetsi arashobora kuza ari umufrodebu cangwa ari umuporona cangwa ari umusendefdd muga ntagira icamaze twe tuvuga tuti batabaha turabe gusa ineza y'abene gihugu jewe ico nico ndaba kuko hasi tuvuga tuti umwene gihugu wese agire ico bita participation citoyenne aterere kungera igihugu cotera imbere. Urakoze Olivier umunota hari ikintu gishobora gukorwa kugira ngo idemokarasi ntizihungabane. Idemokarasi abarundi bagezemmo nuko tubandanya twumva ingendo twatanguye nuko mu Burundi twobandanya twubahiriza ibivuye mu matora ariko kandi n'uburenganijwe akitwara bakamwakira kumvirizwa ariko amaze kurushwa akemera intayishitse niko twabibonye mu Burundi n'ibintu byiza cyane ikindi cya kabiri nuko dukomeza intwaro ibereye nkuko bayivuze mu ntango zose intwaro ibereye mu kurwanya ibiturire mu gutunganiriza bene igihugu mu service yabo bagiye gusaba ivyo tubikore nivyo bizotuma haza demokrasi gashinga imizi agateka kazina muntu kubahirizwe mu gihugu umukuru w'igihugu yarabivuze kandi tumurabira kuvyo azodukorera kuko nico kintu gihambaye yavuze ati vyagateka kazina muntu ubu ntihagire n'umuntu azoza kubinyigisha ndabizi kandi umukuru w'igihugu abivuga Jesu umuntu novuga ngo sindamuzi kuko naronse akanya gakwiye kuko wana nawe no kuganira nawe mu mahuriro y'imigambi ndazi ko ico yemeye azogikora twebwe nkuko duheruka guhura mu nama y'abarongoye imigambi n'umukuru w'igihugu mbere umukuru w'igihugu yatubajije ibibazo bikomeye ibibazo yari yatubajije nivyo abanyamigambi ahubwo bari kumubaza yavuze ati mbega impunzi zotahuka gute mw'abanyamigambwe terera mu nterera ivyimviro kugira ndabiraba mbega ibiturire twobigwanya gute mu gihugu abanyamigambwe mumpe ivyimviro mbega ukudakora no gukorakora no kwiba mu kigega cy'igihugu abantu bagenda bakigama bo bikora ivyo bibazo bikomeye komeye twari kuza kumubaza nivyo yatubajije twongera tubatanga inyishu twebwe rero tuvuga duti mu bibazo yatubajije n'inyishu twatanze leta ibifatireko hanyuma igende igwanye ivyo leta tuzoca tubona ko demokrasi ikomeye mu gihugu mu 2020 ibi byo gusangira ubutegetsi nawe byumva nko kunyene kwa honorable Martin ugusangira ubutegetsi mu gihugu byanditswe mu ibwirizwa shingiro uko ibwirizwa shingiro ryanditse nibaza yuko gushika ubu nta kintu mbona leta y'u Burundi irarengako kuko leta y'u Burundi kwivuga turavye uko amategeko abivuga ntabwo ingingo yagizeko rero umukuru w'igihugu wazoza arashima uwo ari we wese akaba ari umurundi akaba bishoboye kandi nkuko ibwirizwa shingiro ribivuga rifatira ku vyamoko rigafatira ku vy'imigambwe itandukanye akavuga bati umukuru w'igihugu n'icegera ciwe ntibava mu mugambwe umwe no mu bwoko umwe ivyo ndabona ko byubahirizwa so tukavuga duti gusangira ubutegetsi bikomeje gutyo n'amahoro bimere neza kandi mu Burundi ndabiravye mbona ariko biriko bigenda neza narangirije kwa professeur Manshimibusa ego mpera aho murangirije
naho honorable Martin yavuze yuko kumwene gihugu yuko uyu cyangwa wuriya aba ministre cyangwa abikiniki aba umushikiranganje ataco bimutwaye siko biri kuko no mu Kirundi noneho turavye n'ingene bisanzwe bimeze uravye nk'ingene nk'intara zifise abantu baziserukira mu butegetsi ahantu hakomakomeye zeza zikaronka akarusho ugereranije n'izindi bihava bigaruka nka kwa kundi bati uwawe ntiyo kwima ngo wimuke rero birafisa jeje bavuze mbaye gato ngarutse ntara zaronse abashikirangana ngarutse rero muri mu myaka iheze ngarutse rero mugabo ataco zahakuye kuri kurabivuga yego ndavyumva kandi urumva mu nyagihugu ico gihe ndavyumva cahimbagwa ngo nakabara mu myaka ya kera n'imyaka y'ubu sico kimwe nakabara mwongeye kandi agashamumari mu myaka ya kera no myaka y'ubu birago sico kimwe myaka ya kera mbona buri vyagateba byavuze umushikiranganje cyangwa undi muntu abaserukira igihugu kuko ubu dufise abashikiranganje 15 urahindukiye ngo bava mu ntara 18 ushaka guteranya abarundi urahindukije rero ubu turafise umushikiranganje w'umutwa yego urumva ko gusabikanye yego cyane rero jewe ku bijanye n'ingene twoteza imbere intambwe ya demokarasi tugezeko nkuko namye ndabivuga ndabona mengo birakenegwa yuko abantu bashobora kwicara hamwe bakabanza bagakosora ibintu bimwe bitameze neza mu bijanye n'amategeko kuko nkuko namye ndabivuga kandi ndazi ko ariko biri intwaro ya demokarasi igihe yatangura mu 1992 na gatatu babanje gushiraho itegeko ibwirizwa nshingiro riza rivuga ivyiyo ntwaro nukuvuga rero bipfiriye mu mategeko naho nyene ku rubuga bizohava ni bane none bo kwicara hamwe abanyapolitike nibo bashiraho aya mategeko ivyo niko bisanzwe bigenda ku buryo naho abantu benshi bakunda guca bihuta kuvuga ivyo ku rubuga ku rubuga nivyo mugabo ivyo ku rubuga bihabwa nibivyanditswe mu mategeko hanyuma rero ikindi rero nca mvuga ni ibi navuze vyo ku rubuga bavuze ko ariho biriko biratora intambwe nk'ibi vyo kugerageza kwihanganiranira nk'ibi vyo kugerageza kureka amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike akidegemvya nk'ibi vyo kugerageza kuganira navyo nyene ndabona ari vyiza yuko vyokomezwa mu mico n'imigenzo ya demokarasi kugira ngo abantu batekane kandi bumve yuko vy'ukuri intwaro ya demokarasi ishinze imizi muri make ntiriwe ndarondogora ngo mvuge iki na kiriya novuga yuko uko ariko nobibona urakoze cyane professeur ambassadeur Denis Banshimiye ubusa ndagushimire nibutsa nuko uri umuhinga mu bya politike ukaba mbere waranonosoye ibijanye n'amatora n'imigambwe wakoze no kwitaba kino kiyago cyo kunama ego naje ndakengurukiye abo twasangiye ikiyago hamwe n'abaduteza amatwi bose kumbure no hanyuma ni mwana miranzo kwitaba urakoze cyane ndagushimire nawe Olivier inkuru nziza nibutsa yuko waserutse hano ku nama uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze no kwitaba kino kiyago cyo ku nama ndagukengurukiye Jerome kuko iki kiganiro cavuga ibya demokarasi kandi tukizera ko demokarasi mu Burundi itazosubira inyuma urakoze cyane ubu nishimiye ni honorable Martin ni teretse ndagushimiye nibutsa yuko urongoye ishirahamwe Abelo wakoze no kwitaba kino kiyago cyo kunama ndakengurukiye na jewe nyakubahwa Jerome ko mwantumiye ndakengurukiye n'abariko batumviza bose n'abatwayaze twasangiye ikiyago kandi nkabona ko ikiganiro nk'iki kivuga ivya demokarasi birakenewe ko biba vyinshi kugira nabe n'igihugu bavyumve cyane cyane ko twifuza ko demokarasi itsimbatara ku buryo benshi harabavuga ati demokarasi intwari bereye birafatanye twe natwe nico twifuza uti neze tuguhamagaye rero ugaruka nubu minota 5 cy'umpamagara urakoze cyane ndagushimire nawe Leonce bitariho waruhagarikiye kino kiganiro nshimire Eric Uwimana yatumye tuvuga bakatwumva nshimire Twikeze Gracia Marie Justicia yatumye tuvuga mutubona nkengurukire kandi niyo nkeza Rono nawe nyene bari bafadikanije nshimire namwe mwakurikirana ikiyago cyo kunama Jerome Nyenzo Mahenda kirimesheje ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha